abatari bake bashobora kuba batazi canke birengagiza imanza mu Burundi uko zako bwa mbere siko zikuko ubu nikimenyamenya turabona rimwe na rimwe twita imanza nk'iz'ubugeni tugasanga tugiriye ko ivyo gutwikurura nyuma yuko abantu babirana ariko hagati yuko umuntu bamutwikurura n'igihe umuntu yaba yagize ubugeni hariho izindi manza zaba hagati navuga ko imisi mikuru n'ukuri yakurikira ubugeni hariho rero ico bise gusohora inkinga rero ni imisi umugeni n'umugabo wiwe bamara baramye ahamatacho bariko barakora batera ryarenga babanye rero n'inshuti baraza kubaramutsa no kubakeza kuko baba biteye iteka ico gihe rero baranywa bakarya nkuko uburyo bwabo bibahaye muri iyo minsi rero baje kubaramutsa bavuga ko bagiye kubagenesha uyu munsi nibaza hatari bakabona ivyo kugenesha abantu bamaze kubana no kubatwikura barabatwikiruye imbere yuko rero batwikurura umugeni amaze gushika mu rugo iwe abi wabo baramuramutsa mbere bakagenda bagemuye hari nk'ivyo bita gusohora inkinga za mbere canke gukoza ivyero niyo rero umugeni amaze iminsi 2 canke 3 canke nirenga hashitse mu gwiwe agapfukama abo kwasebuka rero bakamenyesha baba mwana bakazana inzoga imbuto n'ifuriro byo gukoza ivyero bakaba babizanye ivyo bito gusohora inkinga mu gihe rero batarazana iyo fu nizo mbuto umugeni ntajya nta nico rero asubira gukora ategerezwa kujya harimo ibivuye iwabo n'umugeni rero ava mu ntara ya kure yaho yubatse baratuma umuntu wo mu mihana ya hafi yahari akahabera akabizana nuko gukoza ivyero rero nako nyene kurongora n'umugeni wiwe baraheza rero bakabarikira amazi bagacumba yafu ivu iwabo w'umugeni isukanirijwe hamwe n'ivu iwabo w'umuhungu mu gucumba rero bagakoranira ku muhimba bweze umwe bagacumbira rimwe bose ntibarinda rero kubuhisha haba hariho ubucumba bugasha bo rero baheze imiziro nyene gusa ico gihe rero nyene kurongora n'umugeni wiwe nibo bonyene basangira kandi bagasangira mu gufungura wa mutsima ukwabonyene babageni rero bagiye gufungura baca baza gutera za mbuto inyuma y'urugo baherekeje rero na nyina w'umuhungu n'andi macuti yanyene kurongora hamwe rero n'inshuti zishika zo kwa mugeni nka inasenge nka mukuru we canke mwene wabo wahafi nguja gutera izo mbuto rero nyene kurongora yagenda twaye rero umuhoro ca mupanga wo gutema wa mugeni nawe rero agatwara isuka nyina nawe ari winabukwe wa mugeni agatwara igikunga harico kirende rero c'amazi yo kuvomera ivyo bazoba bahejeje gutera bashitse uko rero niko nyene kurongora yarabanza agatema wa mugeni nawe akarima aho batemye bombi bagaca bafatikanya isuka rero imwe bagatera inabukwe y'umugeni ahamarira akabavugira bagifite yasuka mu minota murarima ntimwirime murarima aho bimera n'uyo mutamakazi nyene rero agaca avomera ivyo bateye ivyo rero bikaba arivyo kubifuriza gufatikanya ibikorwa bakarima imvura nayo ikabivomera mu gusubira muhira rero wa mugeni yatani hamagashika azitasha mu nzu umugabo we nawe rero agatahana ihumbi agashika nawe rero asobanya iruhande y'igikingi c'irembo abo nta majambo avugwa kuko ivyo bikorwa hanini ni ivy'abagore canke abigeme bakuze iyo rero bagarutse baranywa ariko bidashimitse kuko ico gikorwa ntikirinda kwengerwa bikomeye biheze baba baronse uburenganzira bwo kuja ku mirimo ya misi yose nuko rero ivyo gusohora inkinga rero vyaba bimeze igikorwa cakorwa hagati yo gutwikurura umuntu ni no kurangiza kugira ubugeni urakoze yare muhigwe Kazoza FM, be your own boss.